Ego turahera kuwa kane kuko twaguye ko dutora Miss n'ibisongerezi vyo bibiri hamwe n'uwashoboye kuba populaire cyane novuga ngo uwarose wahawe amahirwe menshi n'abantu. Are you ready Gitega? Yes sir. Are you really ready? Yeah. Turagiye Miss Popularity wo muri uyu mwaka muri Miss Ngoma hano mu gisagara ca Gitega. Mesdames, messieurs, nos amis journalistes, surtout le public, musubire inyuma kugira muhe umwanya w'imesha makuru bashobora gufata amasanamu meza. Turabasavye musubire inyuma kandi mwicare kugira abamenyesha makuru bacu bashobora gufata amasanamu ameze neza. Ndabasavye kandi ubwa nyuma muri kibanza la presse ishobora gufata cyangwa ishobora gukora akazi kabo mumvikana. Mana yo mwijuru, Mana rugira byose. Reka tugire ko kuko ndabona ko n'akavura karagarutse, nabonye n'ubwoba si bukeya n'imbeho n'iki yiduze. D'abord tubanze dushimire Ingoma event yaduhisemo kugira ngo tubabere abarorerezi za kuvugira inyuma kugira ngo mushobore gufata ama emotion yose ari hamwe, sivyo? Ok, alors les filles, serez-vous? Voilà. Tubanze tubahereze umwanya mubanze mufata amasanamu yabo kandi mutwenge erega mwakoze igikorwa cy'iteka cyane. Turababwira umwe duhereye inyuma mwese mwumve n'amanota yashoboye kuronka kuko nibaza ko twocungura n'umwanya kugira ngo ibindi birori byose bisigaye bibe mu mutekano ntangere. Namenyesha yuko abaza gutorwa uko ari bane baraza gusubira inyuma aho nita muri vestiaire. Ama felicitation murarindira kugira ngo ce tugira ko n'umugigwa wo kubambika urugori no kubahereza ubushimwe bwabo ku mugaragaro kandi bambaye neza bashajije, sivyo none? Sivyo none? Ego nituvuga yego mutavuze ego ntiduhava tubabwira uko bagiye barakurikirana. ego turahera kuwa kane kuko twaguye ko dutora Miss n'ibisongerezi vyo bibiri hamwe n'uwashoboye kuba populaire cyane novuga ngo uwarose wahawe amahirwe menshi n'abantu. Are you ready Gitega?
Yes sir. Are you really ready? Yeah. Turagiye Miss Popularity wo muri uyu mwaka muri Miss Ngoma hano mu gisagara ca Gitega. Ni nimero indwi Habimana Clara akaba yaronse amanota 68 n'igice kimwe kwijana. Amazines Tumamasi cyane. Deuxième dauphine wa Miss Ngoma hani Gitega ni nimero 28 niyo yangana Osmond ku bice 68 n'ibice bibiri kwijana. Tubandanye kuri premier dauphine ni nawe yari nimero ya mbere Bigimana Ketime Areyi ku bice 69 n'ibice 6 kwijana.